kubera iki inama nshingamateka na nkenguzamateka zidahamagara umushikiranganji w'ukwivuna abansi ngo aze gusigura ivy'abasoda bariko barabamwo muri Kongo. Umuntu yumviriye inama nshingamateka na nkenguzamateka zikora neza, iki kibazo cyari kumvikana. Mugabo umuntu yibutse ko ari inama nshingamateka na nkenguzamateka zo mu Burundi zo nyene ziba zigabwa nabo muri leta, nta na kimwe umuntu yovyitegako, kuko kino kibazo ni ikibazo gikomeye cerekeye umukuru w'igihugu, kuko umukuru w'ingabo z'u Burundi ni Perezida Ndayishimiye, Commandant Supreme des Forces Nationales de Défense et de Sécurité ni Ndayishimiye. Rero hamwe inama nshingamateka yohagurukira nyene kino kibazo, ndavuga ko yobihagurukiye Ndayishimiye, ntawe mbona muri bajya bashingamateka cyari muri bajya barongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka yokubahuka guhangara Ndayishimiye muri kino gihe. Naho boza kumbura hari abashingamateka ba CNL boshobora kubaza ibibazo bike bike, ariko nta kintu kinini wo kwitega ngo covaho mu nama nshingamateka na nkenguzamateka kuri iki kibazo. Uwundi ati ko Burundi butemera ko bufise abasoda muri Kongo, hanyuma hakaba hariho n'abamaze gufatwa, ingaruka zavyo zizobiki. Neza kwikirisa n'uwamaze kukivuga ko aho mwambaza ingaruka ku gisirikare, numva ntohagaruka ko cyane, no haba nisubiramwo. Patrick Bakina yavuze ibintu byinshi, aragaruka ku basirikare bari basigaye bakubitwa, ariko rero hariho ahantu yageze hari hahambaye cyane, ariho ngira ngaruke, yerekanye ingene igisirikare cyaciwemo kabiri n'ubutegetsi buhari. Aha ngomba ndahagaruke, ahagira ati nta esprit de corps ikiri muri ico gisirikare, abantu babanye gutyo umenga bari kumwe ariko batari kumwe. Jewe usanga kenshi naganiriye n'impande zose, mfise ayo mahirwe ko baba abasirikare ba ex-FAB, baba abasirikare ba ex-FDD, baba abo ba ex-FNL, jewe bose turaganira, bakambwira amaganya yabo, bakambwira uko ibintu babibona. Nuko kino kibazo n'abasoda bo nyene bakizi, gusa bafise ugutinyana hagati yabo, izo mpande zose yatinyana, mugaye imyidogo bavuga imwe, uvuganye n'uwo mu ruhande rumwe ukavuga n'ubundi, bumva bose bavuga bimwe. Rero kuko icyo kubacanishamwo hari ikintu gikomeye abantu batabona. Ni murabe ingene umusirikare yahoze muri CNDD-FDD ashobora kuvuga ngo ndatanze imihoho mu gisirikare, inyuma y'iminsi ibiri bakacyamutora kurongora umugambwe CNDD-FDD, kandi bivugwa ko umusirikare kizira kwaba mu migambwe. Ni batubwira ingene nk'umuntu hitwa Evariste Ndayishimiye yatanze imihoho mu gisirikare muri 2016, haciye atanindwi heze turatwumva ngo bamutoye kurongora umugambwe CNDD-FDD. Yoba yaciye yinjira muri CNDD-FDD umunsi atanga imihoho mu gisoda, hanyuma bamuha kurongora umugambwe, canke yari asanzwe ari CNDD-FDD? Mbega hoba hariho uwundi mugambwe n'umwe uyu munsi umusirikare yotanga imihoho bukeye bakacyamugira umukuru w'umugambwe? Ubu hariho umu ex-FAB yovuga ngo ndatanze imihoho mu gisirikare, bukeye bakacyamuha kurongora iprona, bukeye bakacyamuha, cyangwa uwundi bakamuha kurongora CNL ya Gwasa, uwundi bakamuha kurongora uwundi mugambwe? Byoshoboka? Ubwo ho ntiyohava akurikanwa bakamubaza ati burya ntiwahora uduhenda ngo uri mu gisoda naho kumbe uri muri politike? Ivyo bintu birekuriwe aba CNDD-FDD bonyene. Ayo macakubiri yubakiye ubwa mbere bwo mwishirahamwe bashinze ribahuza bonyene ryitwa Nonoka. Mbega abandi nabo bararekuriwe gukora ishirahamwe nk'iryo rivugirwamwo politike nk'uko ibintu bivugirwa muri Nonoka? Ivyo bintu birashoboka? Iyo hageze ibibazo bihambaye by'igihugu, wumva ngo vyagiye kwigirwa ngo mu mugwi w'abagenerali, abagenerali bahoze muri CNDD-FDD. Mbega hoshobora kuba ibibazo vya politike bigahuza abagenerali bahoze muri FAB bonyene, bakaja kwiga ikibazo ca politike, bagaha intumbero ibijanye na politike mu gihugu? Ibi bintu iyi ntwari iriko irakora iyo nyene niyo iriko irasambura igisoda, kandi impera n'imperuka bazobibona ivyo bakoze, ingaruka zavyo. Bo biyumvira ngo n'ugwenge bakoresha. Hari akaririmbo kabo baririmba cyane bakiriye ku rugamba, bavuga ngo ku ruyeri ku gwenge. Bibaza ngo bafise uruyeri n'ugwenge bakina abandi bose batabibona, nta numwe batabona ivyo bintu. Abandi baranuma bakinumya,
ariko bose babona ivyo bariko barakorerwa. Uza wumva ngo komanda w'ikambi w'umu ex-FAB asumbwa n'umusuzi ofisiye w'umudokoro mu ikambi yiwe, arashobora guhabwa amategeko na kaporale mu ikambi kandi ari wari komanda w'ikambi, bakitwa ko batwara ikambi batayitwara. Ivyo bintu hari umunsi mwebwe nyene mwaza ngo muratwara, mwabutse kubaka igisoda nyagisoda, muzobibona ingaruka zavyo, ndabarahiye. Hari umunsi muzovyishuza kwa mwarakoze ibintu bimeze gutyo. Hanyuma yanavuze ikindi gikomeye, iki cyo gufata abajenerali ukabahindura abadandaza. Nshishemwe akantu kameze nk'inkuru. Igihe intwaro ya Mobutu yategwa mu 1996 bitewe n'abarobere bo muri AFDLR bo kwa Laurent Désiré Kabila, Mobutu yarazi ko yari yaraguze ibigwanisho bikomeye cyane, nk'uko twumva ngo igisoda cya Kongo ngo ni igisoda nimba kigira, nimba ari igisoda 18 muri Afrika, nimba ari cya 13 mu isi yose ngo mu bukomezi. Nawe yarazi ko afise igisoda gikomeye cyane, yari afise ibigwanisho bikomeye gose yaguze, hongera ko ibigwanisho by'abasirikare b'u Rwanda bo kwa Habyarimana, kuko muribuka yuko u Rwanda rutewe, abasirikare ba igisoda cya Habyarimana ntabwo ari igisirikare cyaneshejwe n'igisirikare kimutse, bagenda uko nyene n'ibigwanisho byabo byose n'indege z'ingwano zimukira muri Kongo. Mobutu rero yatewe mu 1996 yagira ati jewe nta ngorane, ndazi ibigwanisho ndabifise, yaba ivyo naguze yaba ivyazanywe n'abanyarwanda. Muzi ngene byagenda, baragenda bakavuga ngo bagira bahagurutse indege y'ingwano ngo ije kurasa abarobere, bagasanga indege ntigifise imoteri, imoteri irihe, bagasanga indege y'ingwano bayikuyemwo imoteri, bagenda kuyishira ku bwato buroba bw'umujenerale kanaka. Mu gihe igisirikare ukigize cy'abadandaza, umutima w'igisirikare urapfa, imbere muri byose muri bo hakajayo umutima w'ubudandaza. Uko nyene wumva bavuga ngo abasirikare ba kera bahemutse, bagahemukira igisirikare cyabo, bakadandaza amasase, bakadandaza amakuru ku baroberi ba FDD. Ndababwije ukuri ko jewe nzi neza abajenerale baba CNDD FDD bagurisha amakuru y'igisoda ahandi hantu, jewe ndabizi. Muri 2014 mu mpera mu kwezi kwa 12 harafashwe ingingo y'ukuza kunyica mwijoro, jewe nyene ndiko ndavuga nari kwicigwaho n'abamwijabe bavuga ngo bazana ngo barukoti batera homba, ngo hanyuma bize kwitwa ko barukoti bateye bica ababanyi, nanje cemba napiriyemwo. Umuntu yatuburiye yari umwe mu bari bajejwe iperereza, sinshaka kuza kuvuga byinshi ngo have amenyekana, mu bari bajejwe iperereza niwe yaburiye kimwe mu bihugu, arabwira ati rino joro Pacifique aricwa biza kugenda uku, hanyuma ndaburirwa ko nza gupfa, bitanzwe n'umuntu akomeye cyane w'umusendede FDD. Rero ndiko ndababwira, iyo igisirikare cyahindutse cy'abadandaza, nizo ntambara muvuga numvise ujya avuga ngo bucyategwa ngo baraje kuntera, icyo atazi amakuru yiwe azotangwa na bajya abajenerale nyene yagize abadandaza, nicyo atazi ico. Ngejeje aho sindakibandanya. Abandi bavuze King Umurundi yavuze ikintu gikomeye, iyi nkuru yavuze ntabwo nari ndayizi ngo mvuge ngo naretse kuyitanga, ndayizi. Iki cyuko mu masandugu bashira y'amabuye n'ibiti, iki ntacyo nari mfise, mugabe ico nari mfise ni iki cyuko hariho abaja guhambwa, imiryango ntibayemerere kuraba, bakayibwira ngo umuntu yarononekaye. Ico nari ndagifise, mugabe ko imindani bacashira y'amabuye n'ibiti ntacyo nari mfise. Rero hamwe bya bimeze kurumva ko uhora akamara amazi akanyuma, nta n'ikintu umuntu yonka yongera ko abasirikare urumva nyene ko bafashwe ko batakira abantu ari biti n'amabuye kubw'abatwara Burundi. Imiryango iravuga gusa ingene bagiye gushingura, babategeka ko badafotora, ko batakintu kimenyetso na kimwe basigarana, baravuga ingene babutwa kugandara nabivuze, ariko sinari bwamenye ko hoba bageze ku rugero rwo gushira mu isandugu ibiti n'amabuye. Ivyo n'ubwa mbere ndavyumvise, nakamara amazi bibaye bimeze gutyo. Yego. Bobo Rugurika. Bobo nawe yobanza akabarishura ku bisigaye, twese ntituvuge kuri bimwe. Yego. Bon, jewe nashaka kugure très rapidement kugira ico mvuze kuri ibintu babajije, aba bantu babajije
babajije ngo Assemblée nationale no kugira amashinga amateka igituma itarigera ihamagara nk'umushikiranganji ngo kwivuna abansi kugira bamubaze ibi bintu mugabo bon kubera ukuntu abasivya bacu bariko barapfira muri Congo nibaza ko si ubu bomuhamagara kuko ntibigeze banamuhamagara bavyumviye ku maradiyo babibonye ku marezo sosiyo bumva ko abasirikare bacu bagiye muri Congo kandi batabibwiwe kandi ibwirizwa shingiro bitegekanya ko bategerezwa kubibwirwa kandi bakavyemeza alors le fait que batigeze bahamagara ngo babibaze ko no kubera ko abarundi hari ibintu tumaze mu imyaka ariko umengo ntidushaka gutahura aho rero niho mvuga ko natwe turafise amakosa kuko abarundi dukwiye kumenya ko nta nama nshinga amateka dufise igishusho kigenda hajya nyene kubera ibyiza shingiro ribitegekanya donc n'abasende DFDD nyene baja hajya abantu batopfuye biyumvira ko bogiye no mu kigobe batazi cyari c'itegeko nibo dufise hajya bamba bari vraiment benshi muri bo nuko bameze kandi barundi barazi nyene bahamagagwa benshi muri bo n'abantu batazi gusoma no kwandika none wowe wumva bohamagara umushikangandi wa mubazi bamubaza ivyo bumviye ku radio badashobora gusoma constitution yacu ngo bayinterprete neza bayitaho alors ico ni kimwe hariho ikintu uwundi muntu yabajije ngo ni kubera iki none ngo leta ngo iguma y'u Burundi n'umuvugizi w'igisirikare baguma banka yuko ngo muri Kongo atabasirikare bari oya ntibanka yuko atabasirikare bariyo baranavyemera kuko ushima n'umuvugizi w'igisoda yaragize conference de presse aravuga ko abasirikare bacu bari muri Kongo baguma bavyifatamo neza no kuvuga yuko ntibanka ko bari yavuze ko bahakana bafashwe bon guhakana bafashwe birafise une dimension politico-diplomatique kuko buriya je niko nibaza sindi muri leta nta muntu n'umwe ndabaza ico kibazo muri leta ndayishimiye ndamaze igituma bahakana abasirikare bacu bafatiweyo bavuga ngo nta musirikare wo muri ngo barafatirwa nibaza ko c'est une façon nakaryo ko gusuzugura M23 donc bashaka kuvuga bati iyo M23 muvuga twe nta bubasha ifise yuko dufatira abasirikare kandi bisigura ko umaze kwemera ko abasirikare bawe bafashwe mbiri bakiriho bazima bafashwe n'umuhari nka M23 mu bisanzwe bisigura kutegereza gucuja mu biganiro n'abo bantu bisigura yuko za CICR hariho amashirahamwe mpuzamakungu acategereza gukorana na leta ku bijanye n'ingene izo mbohe zofatwa ivyo rero baneva n'ivyo banka mugabo mu kuvyanka ni bwa buja bashizemo igihugu cacu cyo gushaka gukurikiza cane ico abakongomani babasavye ariko badakoresheje logique n'ukuri alors ico rero nakandi gahombo ikibazo yariko baza ati none ko babahakana amaherezo zohera azoba yahe babahevye burundu oya kubaheba ico si kibazo kubaheba barabaheze none umuntu amaze kuvuga ati nta basirikare twe dufise tuzi bafashwe babo muvuga bafashwe n'abaredi tabara none nukuvuga ko donc ntibabanezwe ikintu rero kizokurikira jewe congora kuko sindi muri M23 ibafise ariko amakuru dufise twabonye no kubinyamakuru kuri za YouTube bariko baravuga abasirikare baravuze ingene bafashwe narabonye babavugisha abamenyesha makuru bagiye kwasanga iyo bari ku rubuga bavuga ubona ko bavuga ngo bafashwe neza kandi n'amakuru nanje nk'umumenyesha makuru mfise bafashwe neza nta uratotezwa nta urasinzikarizwa ubuzima nta uricwa muri M23 abafashwe baracariho bari bazima alors ikindi rero babajije ngo ni igiki cyo bakura muri iyo situation ntaco mbona kiretse aribo bavyikuyemo no kuvuga iki abasirikare bari muri Kongo barazi ko bagiye d'abord twarabivuze mu radio bama bariko badusaba bati nimutuvugire kuko nta n'amategeko y'intambara twaronse nituzi naho turi abadushize mu bakongomani n'abazarendo nibo batugurisha nibo bagenda hirya bakasubira kugurisha ibigwanisho bafise babihaye M23 bikagaruka kuturasa none iyo abasirikare bariko batabaza abamenyesha makuru bigenga bahunze iyo batabaza abantu b'abactiviste ba droit de l'homme bati ni mudutabarize ku marezo sosio none mwumva je novuga gute ngo abasirikare bigende gute nibo bo kwitabara ariko twebwe ivyo badusaba duhora tubikora vraiment kandi n'ubu tuzobana tubikora niko kazi kacu kugusemerera kugira ntihagire kiremwa muntu amererwa nabi alors mugabo hanini ndabigarukako
nibo bo kwitabara. Twabivuze yuko itegeko ribi mu gisirikare birabujije ko rishigwa mu ngiro. Barakwiye gukoresha ubwenge bwabo bakitabara. Haba abari muri Kongo, haba abari i Burundi. Ivyo onyi jewe sinja kubigisha ingene bo bikora kuko nibo banyamwuga, nibo babizi. Alors, hari ikindi kintu nibaza ko atakindi hariho umuntu yambajije wakivuze ngo navuze kwikubita agashi nibi mpejeje ko yavuze ngo mbebo kwikubita agashi gute no kuvuga iki reka ndabigire ko ndabicagagura. Alors, iyo igisirikare kuko ivyo onye birategekanywa no mu mategeko mpuzamakungu birimo, ndabaha akarorero nko muri charte universelle ya droit de l'homme, amategeko mpuzamakungu agenga agateka kaziramuntu, baravuga neza bati kugira abanyagihugu, kuko abasirikare bagomba abanyagihugu ntibaze bagumukane leta y'umukazo, kuko intihani iyo leta imaze kuba tihani nk'iya CNDD-FDD y'abandayishimiye, baravuga bati kugira leta abanyagihugu ntibaze bagumukane leta, no kuvuga ko ayo masezerano arategekanya ko abanyagihugu bibaye ngombwa bahaguruka bakagumukana leta y'umukazo. Ivyo rero abasirikare barashobora kubikora swat muri coup d'etat bagakora ubutegetsi bubi buriko busambura igisoda, barashobora kugira mutinerie mu gisoda. Rero mutinerie ziremewe, barashobora kugumuka bakavuga bati turasavye chef d'etat major naze ngaha atwumvirize. Iyo chef d'etat major agiye akabumviriza bagumutse bahagaritse ibintu byose, erega hariho nigi bafata bamwe bakabagira imbohe muri abo bakuru b'igisoda, no kuvuga yuko ico gihe barabumviriza. Aho rero abasirikare bashaka kuvuga bati turasavye ibi bintu vya Kongo bisubigwemwo, mutubwire ingene tugenda kugwana, mutubwire agahembo, mutubwire agashiruka bute, mutubwire n'ibikoresho dutegereza gutwara. Donc ivyo rero ni ibintu bishoboka, niko kwikubita gashi. Mugabo nibaguma bandikira Pacifique ngo tuvugire, nibaguma batelefona muri RPA ngo tuvugire, twe tuzobikora, mugabo ntaco bizobamarira, bazoguma bawota uwo mucanwa kuko bandayishimiye bobo barafise ibyo bariko barakora ntibazobivamwo. Alors, par contre ari ikintu nagomba kuvuga kitaraba gusa abasoda, mugabo kiraba zina murundi wese, mugabo kikagaruka kikaraba kandi ibihugu vyacu bidukikuje byo mu karere. Je ndakunda kuvuga yuko CNDD-FDD yaraje rasambura demokrasi mu Burundi, rahonyanga agateka kazina muntu pendant imyaka 20 yari vikora. Uno munsi CNDD-FDD ntikiri dictature, narabivuze ndabisubiremwo. Uno munsi CNDD-FDD ntikiri même tyrannie, kuko dictature ni intwaro y'umukazo bashinga, donc bategeka abantu ivyo biyumvira ivyo bavuga. Ariko mu nyuma yaravuye muri dictature ibatihani, barica, bamaze kutwicira abarundi barenga ibihumbi n'ibihumbi kuva batwara. Alors ubu rero yaravuye mu vyatihani, ntikiri tihani za ntwaro bita za gyogora ubone. Uno munsi CNDD-FDD yabaye voyoucratie. Donc ibi ndabivuga sindabitinya kuko ndashobora kubigaragaza kuvyemera, nama ndabona bivuga umunsi novuga ibintu atari ivyo, jewe n'ukuri nzokurikiranwe imbere y'ubutungane ahariho hose. Igituma avuga ko ari voyoucratie ni intwaro dufise uburorero ibihumbi n'ibihumbi bw'ingene atategeko na rimwe mu Burundi ricubahirizwa. Ni ivyo ndiko ndavuga. Alors ni kleptocratie kuko bariba n'urushinge, donc n'abasuma baribana hagati yabo. Nabivuze ingene ayo mahera ya Tshisekedi aza, muzobaze nta banke nimwe kw'isi muzobona mu trace ngo amahera avuye muri banque centrale Kinshasa ngo yaciye muri ahanaha ngo yagiye muri banque BRB i Burundi, jamais. Donc bayazana mu mavarizi bagahana mu ntoke nk'abantu badandaza urumogi, bayahanira kuri aeroport, ingene bayagabangana abo basirikare bacu bariko barapfa nibara. Alors aha rero igituma navuze ko biraba umuntu wese. Intwaro mbi ya CNDD-FDD yahemukiye isi yose. Je nakunda kubikoresha iyo turi mu makampani do plaidoyer, haba mu bihugu twagenda kubwira ibihugu bisanzwe bifise ababiserukira mu Burundi, amashira mu mpuzamakungu, tukavuga yuko le CNDD-FDD est devenu une menace mondiale, surtout en particulier régionale. Reka ndabaha akarorero. CNDD-FDD yaraduhemukiye abarundi, yaraduhungishije, yaratwiciye abarundi barenga uno munsi ibihumbi bishika 15-20.
uno munsi CNDD-FDD yadusambura igihugu, twasubiye kuba igihugu ca mbere gikenye kw'isi, atariko vyari bimeze. Urundi n'igihugu cifashe gifise amaresource menshi. Alors uno munsi CNDD-FDD yahemukiye igisirikare cayo, CNDD-FDD yarahemukiye n'umukuru w'igihugu wabo nyene, inkuru nziza baramuhaye ishano arapfa. Narabivuze CNDD-FDD ndayishimiye yarahemukiye rega Tshisekedi, kuko ngenda bakarorero mu masezerano yo mu Kinywa bagiranye na Tshisekedi. Iyo ndayishimiye atabari umuhemu, akavuga ati jewe uyu mugabo ko nshaka kumufasha, reka vy'ukuri ndamufashe neza, uru rugamba arugwane neza, bari kubikora kandi twari kubibona, wari kubibona. Bari gufata abo basirikare nyimbara ayo mahera babaha bo ko basanzwe bajayo ku nguvu. Iyo babahaje amahera, je ndababwije ukuri neza, abasirikare b'u Burundi ingene ibi Pacifique avuga ngo bakubitwa bakiruka muri Kongo, siko biba vyaragenze. Kubera iki? Bari kuba bafite umwe na motivation kumbure yayo mahera, me barahemukiye Tshisekedi muri ubwo buhera bibana hamwe n'abanyekongo nyene, barabahemukiye kuko ntibayahaye abo bari kuyaha. Nico gituma aya makonsekansi yose ari karabo. Ndayishimiye yarahemukiye M23 parce que Pacifique kumbure nitwigeze tubicako ngaha. M23 yaragiye Bujumbura, Ndayishimiye arabakiye, baravugana. Pacifique yigeze kubicishamo, arababwira ibintu, arababesha. Bavuyeyo sindaguhenda, bavuga je ndibuka twarumiwe, bavuyeyo bavuga bati nta mukuru w'igihugu umushinga naye bari bwabone nkawe. Je ndabizi ba Bertrand Bisimwa bari Bujumbura, naravuganye n'abantu b'abajenero, barabitubwira bati bamaze iminsi ngaha bareko barabona. Alors inyuma yaho harabaye, sinzi ko muvyibuka, some ijanye ya senyene i Bujumbura, yari inama yihutirwa, c'était un sommet extraordinaire yabaye mu 2023, nibaza ko hari mu kwa kabiri. Twarabonye President Kagame w'u Rwanda ajayo, araja mu Rwanda, bambe araja i Bujumbura. Inyuma y'imyaka 8 ivyo bihugu birabana yingo, twarabonye ingene bagwana mu nda, batwengeranira. Ndayishimiye arandika ngo erega ngo Burundi n'u Rwanda turi ibihugu bivandimwe, ngo ryari bere ryayaze. Donc jewe ndababwiza ukuri, inkuru narose ndayikuye muri presidence. Tshisekedi yagumye arindiriye yuko Tshisekedi yari Bujumbura, yagumye arindiriye yuko president w'u Rwanda ahaguruka akagenda kugira bavugana ivyo bavugana na neza. Arabura, mu nyuma arabona yuko ahubwo hariho akanywa babo president Ndayishimiye havagirana na president w'u Rwanda. Aho hose no kuvuga iki, Ndayishimiye no kuvuga abesha Tshisekedi. Je ndazi ko muri uwo mubonano bagiraniye mu kanywa babo, muravyibuka ku mafoto, vraiment ubona president Kagame na Ndayishimiye bariko barasangira cafe, abandi bakuru b'ibihugu bagiye mu byo bayaze, naho ntazi ibyo bayaze, ndazi ko Ndayishimiye yababesha. Donc Ndayishimiye no kuvuga iki, ububeshi bwiwe, ubukunzi bw'inda bwiwe, ubuhemu bwiwe, non seulement bugirira nabi abarundi, ariko bugirira nabi n'akarere kose. Murumva yuko yaba M23 yarayibeshe, yaba Tshisekedi yaramubeshe, yaba president w'u Rwanda yaramubeshe, arikahemukira abantu bose, arikahemukira abarundi. Rero mvuga yuko voyukasi iri Burundi irategerezwa guhagarara. Nitahagarara ibara rizoba. Kumbure turaza kubishika ko mwumvise amajambo aheruka kuvuga. Ajya amajambo yavuze burya arimo message nyinshi kandi ziteye ubwoba. Ejo bundi aheruka kuvuga ngo akarere kose kazosha. Urakoze cyane. Wiringoma tuganiriza turugamba rwacabandanya. M23 irimwo abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo, banakingira bene wabo bahigwa kwicwa bazira ubwoko. Iryo honyabwoko avuga mubo ajyagiriza ba mbere baritegura harimo president Ndayishimiye, yamwise ko ari we yiyemeje kubera umuvyeyi intera hamwe. Mu buhinga bw'ivyuma baducishirizemwo ayandi majwi ya Colonel Ngoma. Twariyemeje guhagarika ingwano, ariko intumbero yacu iracari yayindi, ntaco twahinduye. Dutegerezwa kubandanya tugwanira dukingira abanyagihugu. Twaranasavye SAMU DRC kuva ku butaka bwa Kongo. Turi abanyekongo, turi wacu hano muri Goma. Imbere yuko dufata Goma, abanyagihugu bari babayeho nabi cane bicwa, ariko muraza murabu uyu munsi haratekanye, umuntu wese akora imirimo yiwe atekanye. Muzohava musubira inyuma nkuko mwabikoze mu mwaka wa 2013, mupfaso ibihe bihibindi, amazi ntakiri yayandi. Tugenda tujahe, tugenda kubera iki? Ko turi wacu,
turi abanyekongo turiko tugwanira bene wacu tubakingira ibintu no kuraba naho bigeze ahiwacu. Leta ya Tshisekedi iratandukanye cane na leta ya Kabila yari ihari muri 2013. Ivyo ngira ntawo bihakana. Leta y'ubu yafasha abarundi, leta y'abarundi n'abanyamacakubiri cane, ifata intera hamwe, ifata SADC, SAMIDRC, abacangero, abakodeko, yifashishije nabo bita Kamwana Sampo. Umugambi n'umwe no kubivuga uko biri, bagamije ihonyabwoko. Gusubira inyuma rero nibaza ko bidakunda kuko n'ubuzima bw'abantu buhigwa. Iyo izuba ryatse ryakira abantu bose, nta banyekongo buzuye n'abandi batuzuye. Abanyekongo bose turangana, ubwoko bwose butegezwa gufatwa kumwe, abantu bose barangana imbere y'amategeko. Abibaza ko twosubira inyuma bategerezwa kwibaza kuri ico kintu, tugiye hohava hakogwa amahano. Nta muntu agenzwe n'ineza nibaza yovuga ngo M23 uyu munsi nisubira inyuma, kiretse intera hamwe zigenzwa n'ikibi zihiga kwica abantu hamwe na Ndayishimiye, kuko uyu munsi niwe azihagarariye, yiyemeje kuzibera nk'umuvyeyi. Bariko bakorana rero na Tshisekedi. Ntidushobora kubaha uwo mwanya wo gukora amabi bagamije, ntibishoboka, bavyikuremo. Bobo Rugurika, Perezida Ndayishimiye ariko yagirizwa gufasha guhonya ubwoko bwo mu babanyi no kubiba mu gihugu. Hari abavuga yuko intwaro bagiriza iyo ntwaro ko yoba itegekanye ihonyabwoko mu Burundi, ubwoko bw'abatutsi. Hari aho wowe ubona ibiri mu Burundi bihurira n'ivyo vyo muri Kongo Gabo, iryo honyabwoko rivugwa uraribona? Bon, jewe nibaza yuko mu vyo umuvugizi wa M23 ariko aravuga harimo ivyo jewe numva hari mu kuri, kumbure naho dushobora kuba tudasangiye amakinga, kuko nkuko je nabivuze, jewe nguma nshaka kuvuga ibijanye n'igihugu cyacu cyo Burundi, nguma nshaka kuvuga kubijanye n'ingaruka zishobora kuba ku Burundi n'abarundi par rapport y'ibi bintu biriko birabera mu karere cyane cyane muri Kongo. Sinza kwibanda cyane gose, je sindi umukongomani, sindi umunyarwanda, sinza kwibanda abantu banyumve ku ego ndabivuga nta nkisigura, ariko amakenga yanje guma ndayatumbereza ku Burundi n'abarundi. Alors ibi Wiringoma avuga harimo ukuri. Genocide zarabaye muri aka karere kacu, murabizi. Hariho genocide yemewe uno musi amakungu yose, igihe cyose mu kwa kane amatariki ya le 7 avril isi yose iribuka genocide yakorewe abatutsi bo mu Rwanda. Hariho yindi genocide hari mu 1994, hariho iyindi genocide y'abatutsi yahitanye n'abahutu b'abaporona yemejwe na ONU, ariko yemejwe n'abahinga ba ONU, ariko amakungu atigeze afatira hamwe icyemezo cyo kuyemeza, niyabereye mu Burundi mu 1993. Alors hariho n'abandi bahora bavuga, abakongomani bahora bavuga yuko hariho genocide imaze gutwara abakongomani barenga miliyoni 10. Iyo ntiravugwa mu makungu ngo tuyibone mu iri documente cyangwa ngo yemeze. Alors Burundi hari abahora bavuga ko hariho genocide yabaye mu 1972, je turabona muri amakungu cyangwa amashira mu mpuzamakungu ngo avyemeze. Alors ibi rero Ngoma ariko aravuga biragaragara. Naha rero nashaka kubabwira yuko unkundire gatoyi, nibaza aho ntatwara umwanya munini kuko sina munini dusigaranye, kandi hari benshi bashaka gufata ijambo, ariko shaka kuvuga yuko ibi bintu biriko biraba. Mwumvirije n'ibintu Ndayishimiye aheruka kuvuga ngo ibi bintu biriko biraba ngo ntituzovyemera, ngo abanyagihugu ntibazovyemera. Mwarumvise ko yavuze ngo abanyagihugu ntibazovyemera. Bijya bintu harimo un langage codé. Hajya Ndayishimiye yaravuze ibintu byinshi, yaratanze ubutumwa bwinshi bisa n'ibintu imvugo tuzi zo muri ivyo bihe nyene vya genocide. Alors mugabo rero nshaka kuvuga iki gituma abo ba M23 bavuga bati Ndayishimiye ariko akorana, kuko uri gukorana n'imigwi yasize ikoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda, FDLR. Nibisanzwe ko bavuga yuko ushigikiye uwo mugambi, kandi Ndayishimiye ntavyanga. Twebwe nk'abamenyesha makuru turabizi uno munsi FDLR
abayobozi bamwe bayo benshi uno munsi bari Burundi, bamwe bari mu Kigobe, turazi n'amazu babamwo, abandi bari ku mugwa mukuru wa politiki uno munsi Igitega, turazi amazu babamwo bariko baragura, hariho bariko barava za Mozambique, za Zambia, ivyo onye ntibindaba kuko birafise abo biraba, ariko nuko bien sûr bariko baza mu gihugu iwacu bashobora gukwega karambara. Alors bari mu Burundi, murabizi ko bari mu kibira, shaka murabe kuri internet, ibi ndiko ndavuga n'ibintu byanditse mu bihumbi 2017, mu bihumbi 2018, mu bihumbi 2019, ni mugende murabe hariho imigwi yatera ivuye mu Burundi mu kibira igatera mu gihugu cy'u Rwanda, baramaze kwica abanyagihugu bari mu mabisi, baragiye ahantu mu mihana baraturira amazu, barica n'abantu ahantu mu ntara umengo zitwa za Nyaruguru mu Rwanda. Abo bavye Burundi na FDR. Alors ibi Wiringo marika aravuga ya Makenga avuga ndayatahura, agira tuno munsi ndayishimiye niwe tubona ari parrain ibi bintu je no bihakana. Alors mugabo rero nshaka kubereka ikindi kintu gatoyi kugira ngaruke ku bantu uno munsi mbona umengo turiko dusamazwa n'ibintu biriko biba ubu ariko tutabona iyo vyavuye. Reka ningoga Inesi ntange utuntu twerekana uyu mubano ingene wagiye uratosekara kandi abantu banyumva. Jewe simba ndiko ndavugira u Rwanda canke ngo Kongo canke abarundi, oya uno munsi mvuga les faits. Donc ico bita ivyabaye. Uwundi ashobora kuba afise ivyabaye hano arashobora gutanga gufata ijambo canke n'uzovyumva ivyo navuze akabibeshuza nko mu nyandiko. Mu bintu twabonye narigeze kuvuga yuko nigeze kubaza umuntu w'umunyarwanda w'umugenzi duhuye ndamaze, ariko ni kubera iki leta yanyu tubona igomba kugiranira ibigenderanire, ikeneye kugiranira ibigenderanire myiza n'iriya leta CNDD-FDD, ko je leta CNDD-FDD yarambabaje, yaratwishe, yaraduhungishije, n'ubu twarahunze, ibandanya itwicira abacu kandi ibandanya yica igihugu. Rero ndamubajije yavuze ati buriya yaransigura insiguro zo bavuga ati buriya twebwe twarifuza kuva kera leta dushobora gukorana, ari muri Kongo, ari mu Burundi, ari hehe, ariko amaleta dushobora gukorana kugira dufashanye kurandurana n'imizi ibi vyiyumviro vya genocide biri mu karere. Ivyo sinzi ko babigizemo amahirwe, ariko nshaka kuvuga iki ico nzi Ines, reka nkwere mu 2005 FPR donc leta sinovuga ngo leta y'u Rwanda, umugambwe uri ku butegetsi mu Rwanda barafashije CNDD-FDD muri kampanye electorale, barabafashije. Jewe ndafise amakuru ko babafashije mu kubaterera mu gutsinda ry'amatora batsinze muri 2005. Ivyo vyarabaye. Abarundi no munsi barashobora kwiyumvira bati kubera none FPR ko bavuga ko ari intwaro z'abatutsi, kubera iki batafashije Ipona, kubera iki batafashije Colonel Epitas Bayagana kandi yarafise umugambi MRC, kubera iki batafashije Parena, sivyo umugambi w'abagaza, mugabo bagafasha CNDD-FDD. Tuzi amabi wakoze n'amabi wakoreye abatutsi. Alors ivyo ni kibazo abantu bashaka kwiyumvira. Mu gihe CNDD-FDD yashitse ku butegetsi, urumva mu bayifashije harimo za FPR abanyarwanda, ntivyabujije yuko mu bihumbi 2007 burya abantu nuko batabizi Hussein Rajab yaratwara CNDD-FDD inyuma y'imyaka 2 yagiye mu Rwanda abonana aronka umubonano kwa president Paul Kagame donc Hussein Rajab yagiye hari umubano mubi hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda. Bari bafashe umuntu yari maire de la ville w'Kigali Mengo Rose Kabuye ntihenze, bamufatira ku mutahe wari watanzwe n'Umufaransa, yari yafatiwe mu Budage. Ico gihe Hussein Rajab yagiye mu Rwanda aravuga ati nashaka gushikiriza ku mugaragaro yuko ubutegetsi bw'Ibujumbura CNDD-FDD no gouvernement Burundi dushigikiye u Rwanda muri uru rugamba bariko baragwana n'Ubufaransa, parce que u Rwanda c'est un pays frère. Nagenda babwire hari mu kwezi kwa Kigarama 2006 hareze igihe gito bafashe ubutegetsi, inyuma y'amezi 3 Hussein Rajab baciye bamukura. Abantu benshi burya ntibabizi, bazi ngo Rajab yazize ngo kwitwaza ngo ubutegetsi bwinshi ngo gusumba president Nkurunziza. Mugabo mu bintu bapfuye harimo ukuntu babona ibintu mu Rwanda, harimo imigenderanire y'u Rwanda swati arakuwe. Muribuka mu 2008 jewe Ines, jewe narigiriye ku kibuga c'indege cy'Ibujumbura, ndakubitwa na komanda wa aeroport ari kumwe n'abasirikare biwe, abapolisi biwe babiri,
barankubita kuri aeroport ndikongira reportage en direct y'ibigwanisho bariko baradesharja bivuye muri Malaisie biciye muri Sudan bigiye muri Congo. Ayo makuru twari twayahawe n'abasoda bavuga bati genda muturabire ibi bigwanisho biriko biraza amakonteneri aca kuri aeroport agaca aja muri Congo bitaje muri stock z'igisoda. Ivyo bintu vyariko bija muri FDLR. Sinzi ko abantu bumva yuko ari ibintu bya 2008 2009 Ernest Manirumva yari cegera c'umukuru wa Ulicom yagize amatohoza kuri ivyo bigwanisho nyene baciye bamwica CNDD-FDD baciye bamwica. Abantu no kumva imigenderanire mibi iyo yavuye ntibarabe ibi biriko biraba uno munsi parce que nkuko nabivuze ibintu biriko biraba bifise imizi yavuye kure. Alors ico nabonye de nuko kumbura atamwanya uza gupira mugabo ninaronka kandi ndabivuga jewe ico nabonye u Rwanda nabonye umengo ndashaka kwihenda nico gituma nasavye yuko uwo musore nkosora jewe mu myaka namaze ndumumenyesha makuru n'ubu nkiri umumenyesha makuru nagumye mbona umengo u Rwanda ruribohera cyane kuri CNDD-FDD kugira bagira imigenderanire myiza. Nabivuze ingene babafashije mu matora, nabivuze 2010 nimwibuke 2010 President Kagame niwe wenyene yagiye mu bakuru b'ibihugu bose bo mu karere, nta mukuru w'igihugu n'umwe mu mahanga yigezaza mwiyimikwa rigira kabiri rya Nkurunziza muri 2010 kuko Nkurunziza yari yakoze amatora atariyo ariko yaraje. Ico gihe jendibuka ko hari imigambo yo muri opposition harinda kudoma ku rutoki yorganije des tracts manifestation contre President Kagame bavuga bati gutaza gushigikira ubutegetsi bwa Nkurunziza. Alors hari 2010 muri uwo mwaka nyene CNDD-FDD hasohotse raporo ya Nations Unies yerekana ko CNDD-FDD irikiha ibigwanisho FDLR. Sinzi ko mu vyumva 2012 CNDD-FDD itwara imbonerakure muri Kiriba Ondes muri Congo Pacifique aravyibuka. Twese twariyumviriye gute bariko baforoma militairement abajene ba CNDD-FDD. Abantu ntibabimenye mugabo twarabimenye twarabivuze. Muribuka ko ari byo byafunze na Petero Claver Mbonimpa wa PRODH. Ico gihe bariko baforoma imbonerakure ziri kumwe na FDLR muri Congo ziteguriye gutera u Rwanda. Ni 2013 ico gihe niho mwibuka president wa Tanzania Jakaya Kikwete niho yavugiye muri Union Africaine ati dusavye president w'u Rwanda Paul Kagame yuko yo kwitegura kwakira aba opposa biwe kandi bakagirana ibiganiro. Abantu mu nyuma baramenye ko vyari ko byategurirwa muri Kiriba Ondes Uburundi urumva bwarimo. Donc hariho ibintu byinshi ro vyagiye biraba. Bon abarundi après barafise mu bintu maze kumva bagiriza u Rwanda n'ibintu bya 2015 bavuga ngo u Rwanda ngo bagwarashigikirwa bashatse gutembagaza ubutegetsi 2015 u Rwanda nago rukagira utabo bantu muvuga hari habahari turabazi bamwe mugabo tubona bakingiwe na HCR bakingiwe n'amategeko mpuzamakungu. Ivyo bintu ni muze tubijemwo mu biganiro tuvugane na za HCR tuvugane na namwe mwese nka leta sinzi aho byapfiye. Donc sinzi roko mwumva yuko ibi bintu biko biraba ariko baravuga vy'ihonyabwoko abasendedefdede barimo muri Congo ni ibintu bifise imizi. Je ndiko mvuga ibintu nabonye ndiko mvuga ibintu nakurikiranye. Aha rero ni waza kumakanya kumwe ugira simarana umwanya jambo munini ndaza kuvuga kubijanye n'iri jambo heruka kuvuga n'ibintu biko biraba muri kino gihe i Burundi ivyo bariko barategura. Niho rero ucubona yuko ibi bangoma ba wiringoma bariko baravuga muri M23 batarira busema. Ubona yuko ico kintu c'amakenga yuko bashobora gukora ihonyabwoko bishoboka kandi pourtant bon je sinja ku sindi umuvugizi wabo sindi umugomani sindi muri M23 mais hari ivyo twiga turabona kameme muhora mwumva general murabona ama video mubona umusirikare iyo ubonye un officier de l'armée avugira muri haut parler akavugira ikishasa bakavugira aho za Bukavu bakavuga za Nord Kivu bati umunyagihugu wese ahuri ukabona umuntu asa n'umututsi muribaza ivyo bintu. None wewe wumva M23 burakugira amakenga gute hari ivyo bafatirako ubutegetsi buriko burahamagara buti umuntu wese mubona asa n'umututsi mufate mu muje. Tukaba dora tubona ama image abantu bariko bakica umuntu bagamuturira ukabona bariko barakebagura ibihimba by'umubiri bajya. None mwumva ivyo kugira ncema harira busema kugira ncema kanya ntarandiriye hariho ama ange menshi cyane
tutoronka n'umwanya wo kuvugiramwo kuri ibi biriko birabera mu karere kuko harimwo ibiharuro vya politike, harimwo ibiharuro vy'ubutunzi, harimwo ibiharuro aussi vya géopolitique à l'international, ibihugu vya rutura usanga bifisemwo inyungu zimwe zimwe mu biriko biraba. Ivyo ni vyinshi kumbure tutaza gukenera no kuvuga kuko jewe nkuko nabivuze nifuza kandi nivyo mvuga no kuraba ibintu bishobora kuba i Burundi canke mu karere bwabo byakwegera Burundi. Merci. Ego ndakubaza kandi kabazo kamwe wishure muri makariko duce duha umwanya Pacifique uravuze uti abavuga ko Ndayishimiye ko ashigikira ihonyabwoko byo mu babanyi batarira busema mu gihe umukuru w'igihugu atwara igihugu agiye gushigikira afite umugambi nk'uwo ashigikira imigambi nk'iyo abarundi mu gifaransa yariyo yuko bagira impungenge ko nabo bishobora kubashigikira batwawe n'umuntu ariko ashigikira amabi nk'ayo mu bandi. Bon, Ines, icyo kibazo cyawe kirakomeye kandi kiranagoye kwishura ariko reka je ngerageze kucishura kuko byose bifatiye ku kuntu mu karere kacu ibi bihugu vyacu u Burundi, u Rwanda na Congo cyane cyane uburengerazuba bwa Congo. Donc twaramugajwe burasindikajwe n'umugera w'amacakubiri. Uwo mugera w'amacakubiri nawo ushingiye ku vyiyumviro vy'ihonyabwoko. Si ubu vuba n'umugera wasizweho n'abakolonije bijya bihugu vyacu. Donc bakavantara n'ibintu basize bashinzeho bigishije babishira mu mitwe y'abantu hanyuma mu nyuma abantu barabigenderako n'ubu inyuma y'imyaka 70-80 biriko birihibara. Ibi bintu rero biriho. Rero nshaka kuvuga iki Ndayishimiye barabigendera none ntubona politiki ya CNDD-FDD baje bazi ko baje kugira politiki nuko bace babidabadanga batangura no kwica abahutu ahandi ho baje bo bazi ko baje guhonya umututsi mugabo bace basanga hari abahutu batiyumvira gutyo nabo bahutu rero bamaze imyaka bariko barica nabo bahutu biwabo urabona ko CNDD-FDD no musi yacitsemo ibimanyu 4-5 hariho abahutu bo muri CNDD-FDD batemera ivyo bintu vy'ivyumviro vy'ihonyabwoko bamwe bamurabona ko turi kumwe mu buhungiro benshi bon simvuga ko ari bose barafise n'ibindi baba barapfuye ariko nico shaka kuvuga rero shaka kuvuga iki abarundi barabizi neza bajya ba CNDD-FDD barabizi ko Ndayishimiye agendera ku vyumviro vy'ihonyabwoko barabizi rega barabira uno musi par exemple mu bafasha biwe kumuhisi inkuru nziza sinshaka kumweza ariko kuri inkuru nziza byaravugwa ko muri CNDD-FDD ivyo rero byavugwa n'abatutsi bo muri CNDD-FDD byaravugwa ko nkuru nziza ego ako kantu ka CNDD-FDD kamacakubiri yaragafise me baravuga ko yaragendera vema ikintu cyo gushaka kunywanisha abantu akazana n'abatutsi ivyo noneho murabizi turabizi muri leta yiwe mu bamufasha biwe eka no mu bagenzi biwe bahafi warabona ko nkuru nziza amacakubiri adakabije uno musi me reka ndababwiza ukuri kwa Ndayishimiye uno musi mubaze muri kabine iwe canke nka madame wiwe urazi ko yamushize muri presidence rujya gwego madame wiwe atwara bita ngo OPDD je ne sais pas imbare office pour la première dame pour le développement de la première dame ndababwije ukuri ujya mugore ahora ngo anivugira agiye barigeze kuba bafise umuntu sinenda kubavuga amazina iyo bagiye ku kirimba abakira yari umututsi urazi ko ujya mudamu yidoga bon sino kwikokomoranga ngo yari yidoga akavuga akabwira aho bari kumwe ngo uyu mututsi ngo dushitse ngo nkamubona numva ncarumvise sema byarangiye uwo muntu yisabiye wenyene kuhava kwisabira kuhava sinzi ko mwumva dutwagwa n'abantu bamunzwe n'amacakubiri kandi hana ndabivuga ntabwo ari CNDD-FDD bose ariko CNDD-FDD barabizi erega nabo babitwibira ivyo byose twodavuga nibo batubwira bati bajya abantu barimo amacakubiri ateye ubwoba rero ingorane ihari nukumenya aya macakubiri ya Ndayishimiye n'umugore wiwe kuko no musi nibo batwarira hamwe azoshikana uburundi he iki nico kibazo gikomeye abarundi dukwiye kwiyumvira kuko no musi shaka kuinterpelera attention y'abarundi bose uno musi nitugo tuvuga ibintu vya M23 basuda b'Uburundi abanyarwanda oya tuko tuvuga ibintu bishobora kuba ejo hirya y'ejo naho urakoze ego urakoze cyane Pacifique ndahazwe ico kibazo c'ubwoko urakibonamwo muri izo ngwano president Ndayishimiye yagiye gufasha mwene izo ngwano ahandi no kuvuga ko no mu Burundi duhako
Ego cyane, ico ndakibona. Mbere ndakunze kuvuga nti amakungu iki ni ikintu akwiye kubona hakiri kare. Buriya ahantu abantu benshi bakunze kwihendera iyo bariko bariga jenoside, jenoside ntabwo imeze nk'ifoto ngo ni ikintu cyaduka umwanya umwe kikaca kiba. Hariho ini dynamique génocidaire, inzira itera ijana aho bishika ko abantu bicwa bagira ubwoko bwabo, hakaba rya furufumbi ritinda rikaboneka. Kugira ibyo bintu bishoboke ni uko ubwa mbere bwo haba haratanguye kuba inyigisho mu gihugu zifatiye mu moko, zigisha abantu ko hariho umwansi wabo kandi ko umwansi wabo ari ubwoko kanaka. Ico rero wumvirije amajambo amwamwe abavugwa nko mu mbonerakure, ukumviriza ibintu bariko barabwirwa, ukumva nk'iyi ntambara ya Kongo nyene ingene imbonerakure ziyivuga n'ingene ziyisigura. Hari ibintu vy'ibinyoma biriko birakwizwa mu bantu ngo ni intambara yabo bita ngo abantu ebantu, n'abandi bita ngo renirotique, ahandi naho ukumva ngo ni empire hima ngo iriko iraza ngo kurwanya ngo rebantu. Iki mandira kivuge ko ari ikinyoma cambaye ubusa. Buriya mu Burundi iryo tandukaniro ntaririho ryo kuvuga ngo hariho ngo abitwa ngo rebantu ngo n'abitwa renirotique. Ico kintu nta kiriho. Ibi bintu vy'amoko yo muri Afrika ingene ubundi bitandukanirizwa ku ndimi. Abantu bitwa rebantu ni bande muri Afrika? N'abantu bose bafise indimi, iyo bariko baravuga umuntu usanga harimo agace, ako gace kitwa ntu canke tu, ijya mutu we mu Giswahili, muntu tuvuga mu Kirundi. Rero ayo moko yose avuga gutyo umuntu nibo bitwa rebantu. Ntigiherera kuri ico gusa mvuze ngo ako kajambo bakoresha nuko bica bija mu mico yabo, nuko bica nko mu mico y'ico bita ubuntu. Ivyo bintu biravye, abatutsi n'abahutu mu Burundi bavuga ururimi rumwe. Nta rurimi dufise rw'abatutsi mu Burundi rusa n'indimi zabo bita renirotique, nta ruriho. Renirotique basanga cyane mu bihugu nko mu Buganda hirya, muri Kenya, muri Tanzania, ukabandanya rero za Sudani, za Ethiopia. Ntabwo mu Burundi dufise abanerotique, ntabariho. Twese dukoresha ururimi rumwe, une langue bantu. Kandi uravye abatutsi bose bo mu karere bavuga urwo rurimi nyene, yaba abatutsi bo mu Rwanda, yaba abatutsi bavuga muri Congo, bose ce sont des bantu, bose bakoresha urwo rurimi co kimwe n'ayandi mapepe yo muri Afrika akoresha bene urwo rurimi rw'abantu. Rero batuzanira ngo ivyo vy'amampire by'ibiki ntaho bifatiye. Ugiye no muri iyo M23 bariko baravuga, usanga niko haragwiriyemwo ubwa mbere abo bariko barahamwa abatutsi bo mu za Masisi, n'abandi batutsi bagize ivyago kuvaho abakoze genocide mu Rwanda bahungiye muri Congo. Ni ikibazo kirekire, sinzi ko vyoba vyoroshe kukivuga mu mwanya muto, nk'uko Bobo yabivuze. Ntabwo twaje kwiga cyane ikibazo cyo muri Congo ingene cadutse n'ingene cubatse, ariko aho hahungiye abo bakoze ihonyabwoko mu Rwanda bakaca baja mu ruhande rwahora ruri ku Rwanda kera, imbere yuko abazungu baza, bakaba barimwe bagaca ku ruhande rwa Congo. Urwo ruhande rukaba rwarimwo abahutu n'abatutsi. Baciye baza bifatanya n'abahutu bo muri ico gice, barondera kwigizayo abatutsi bo muri ico gice ngo abirukane. Aribo babo bumva bahindutse impunzi zitari zike mu Rwanda, impunzi zitari zike mu Buganda, bamaze imyaka nka 30 ari impunzi. Nabo bagira bati ntidushobora kwemera kuguma turi impunzi kandi dufise igihugu cyacu. Ariko abo bose ururimi twese dukoresha, baba abahutu baba abatutsi muri ivyo bice, twese dukoresha une langue bantu, twese turi de bantu. Rero urumva ingene vyigishwa mu mbonera kuri kuravyumva, urumva ko babigisha ko intambara yo muri Kongo ari intambara y'amoko. Bakaca bagira ko bakabwira bati Mugabe, abo bantu b'abanirotique bagira bace babandanye batere n'u Burundi kugira ngo batwake ubutegetsi, natwe batwirukane badukorere ihonyabwoko. Rero dans le dynamique génocidaire,
hatangura ico cyuko umuntu yigisha abantu ngo hariho umwansi mufise agira aze kubica agira aze kubamara. Ikindi kigira kabiri mu bintu biheza bikazana bigafasha amajenoside nuko habaho imigwi yatunganijwe yoheza igakora igihonyabwoko mu gihe hoba habonetse abaritegeka. None mu Burundi hariho abantu bahawe izo nyigisho uyu munsi batunganije ku buryo bahawe itegeko ryo kwica abantu bobikora. Nizo mbonerakure. Imbonerakure ni urwego rukwiye igihugu cyose rutunganije ruhabwa inyigisho ukwazo rubwirwa bene ibyo bintu by'igisirikare no kurwana. Rero umuntu arukoze ko akanya gato nticobuza ko abo bantu bumvishijwe ko bagira bahone bashobora gukoreshwa mu bintu mu bintu vy'ikibi gikomeye gose mu Burundi, kuko mu Rwanda hari interahamwe zakoreshejwe muri bene ivyo bintu. Ikindi kigira gatatu gihambaye gihora gica gituma bishoboka ni imbarutso, nuko haboneka imbarutso. Imbere yuko rero imbarutso iba kenshi abantu babibaza ko ihonyabwoko ridashoboka. Abantu ntibazi yuko rije ryo mu Rwanda 1994 abatutsi benshi bari barahunze imbere yuko ihonyabwoko riba bonyene bigarukanye mu Rwanda bavuga ngo nta ngorane iriho. Ivyo bintu bavuga ngo hari abo kwica abandi ntibishoboka. Ariko imbarutso igihe indege ya Perezida Habyarimana ikorotse ingene abantu ibintu baciye babwirwa mu mwanya muto abantu bagahinduka ukabona barakoze rijya bara, ntitwigera tumenya natwe imbarutso ishobora kuhaba. Ariko byose ubwa mbere bwo nuko haba hatanguye rya jambo ry'urwanko riba ryarigishijwe. Numvirije amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye atanguye gukoresha, umuntu avuga ngo iyo ngwano ikaba bigashika hakagira gutera Uburundi, abanyagihugu ntibazovyemera. Abanyagihugu ntibazovyemera. Ico ni ikintu umuntu aguma arondera ati yashatse kunyegeza iki, akaca avuga ngo hazoca habaho ngo intambara ngo iri generalize. Mu Kirundi sinzi ngene tuzakivuga. Ukiraho nyene nico kibazo cakurikira rirya jambo rya Evariste Ndayishimiye yarishikirije igisagara ca Goma kimaze gufatwa, yari umunsi ariko arifuriza umwaka mwiza abaserukira ibihugu byabo mu Burundi. Ico gihe yavuga yuko la guerre sera généralisée, nkoresheje amajambo yavuze. Wewe ubona aragiriza n'u Rwanda yuko rugamije gutera gushika mu Burundi. Urabona u Rwanda rugiye gutera u Burundi nkuko yabivuze, wumva izihe iryo jambo yiwe wewe waritahuye mwiki? Imbandaje nkuko nayiko ndagenda mbere nshake mpere naho agira ati u Rwanda rugira runtere, kuko no kuvuga u Rwanda mu bisanzwe ntaba ariko avuga u Rwanda nyene hariho ico kintu cy'ubwoko buriya kiba kinyegejwemo. Harimo ko kuvuga ati ubwoko kanaka nibo bazoba banteye, ari uko gufatanya umwanya wose u Rwanda na Red Tabara abavyumviriza bumvamwo ikindi kintu muri iyo mvugo, kuko vy'ukuri abazi amakuru y'akarere, abazi amakuru y'igihugu cyacu, abazi biriko biraba, ico kintu ni kinyoma. Kuvuga ko Red Tabara na M23 bifatanye, kuvuga ko u Rwanda ariko ruri inyuma ya Red Tabara ariko rubaha ibigwanisho, ababizi bose barazi ko bitari vyo. Kandi sinibaza ko Ndayishimiye n'iperereza yiwe ari we wenyene yoba atabizi, abandi bose babizi. Ivyo bintu birazwi ko bitari vyo. Ntabwo u Rwanda rufatanye na Red Tabara nta na gatoyi, kandi ntabwo Red Tabara ifatanye na M23. Ahantu aza gutangariza uwo mukuru w'igihugu uvuga nti aba ariko arikomesha ayo maruru, ningene we nyene mu kwezi kwa mbere muri 2024 yagiye Kinshasa ahura n'urwaruka. We nyene Bobo niwe yavuze ubuhemu bwa Ndayishimiye ahemukira n'amakungu, agenda mu gikorwa cyitwa ko ari igikorwa cy'ubumwe bwa Afrika, yarihiwe amafaranga n'ubumwe bwa Afrika, bivuga imbere y'idarapo y'ubumwe bwa Afrika. We nyene yivugira ko agiye gufasha urwaruka rwo mu Rwanda gusenyura ubutegetsi buri mu Rwanda. Ni ukuvuga we nyene yaradekaraye, yariyemeje ko agiye kurwana n'ubutegetsi buri mu Rwanda. Bisigura amanama yariko arakorana na Tshisekedi biteze ko inguvu zabo bagira bati dufashe igisoda cy'u Burundi twagifatanya n'icya Kongo n'ibigwanisho byose Kongo ifise, tukata twongera ko FDLR isanzwe ishaka gufata ubutegetsi mu Rwanda. Nakanya gato rujya Rwanda tuzorufuta. Tshisekedi ariko aritoza acara nongera ko nawe ati jewe u Rwanda mu kurufata sinzokwirirwa narungika n'ingabo,
jewe mfise ibigwanisho bikwiye nzorungika ubwo nyene bikaca bifuta Kigali. Ni umukuru w'igihugu we nyene yivugiye ko azoja gukura ubutegetsi bwo mu Rwanda, arungika ingabo ku rubibe rw'u Rwanda bwo muri Nord Kivu, amabatayo 15 arungitse y'abagiye gufatanya na FDLR kugira ngo bazoke basenyura urwo Rwanda. Je haraho avuze induru nkavuga uyu mukuru w'igihugu burya akoze gute? Mbega u Rwanda nago gukora ivyo yakoze, ndiyumvira amajambo yo cyakoreshe ko yameze. Ni mwibaza u Rwanda gozana batayo 15 z'abasirikare b'u Rwanda kumwe tubazi, bakaca bazana ku rwego rw'u Burundi muri Sud Kivu, bakabazana Uvira, bakabashira Bukavu, Uvira, za Sange, zahe, ugasanga na mabatayo, bakaca bafatanya na Red Tabara. Mbega vyoca bigenda gute mu Burundi? Mbega uwo mukuru w'igihugu yoca yifata gute? Rero nta na hamwe mbona ndavye ingene M23 yigenze, ndavye ukuntu yifata, ubushinga nayo yerekana ahantu ibigeze, sindiko ndayibona ari yivuga ngo ndaje gutera Uburundi, kuko urugamba rwayo ruraboneka ko ari urwo kubohoza Kongo. Sinumva ingene M23 yohinduka umuhari utera ikindi gihugu kitari cabo. Ico kintu ku bwanje ntigishoboka, ntigisiguritse. Ariko hariho ukugena Uburundi bushobora kwinjira muri iyo ntambara, ngira ndabasigurire ngaha, nabo bategetsi bavuga ivyo bavuga bashobora kumbure kuba batariga ico kintu ingene Uburundi bwo nyene bazobwinjiza muri iyo ngwano, uretse ko n'ukuntu kabasoda basa nuko bayinjiyemo. Ni gute? Urabona ko M23 iri kwiregereza Bukavu. Hari ikibuga c'indege abategetsi bose bo muri Kongo bakoresha iyo bashaka kuja Bukavu. Ni ikibuga c'indege bita Kavumu. Hari abantu benshi ngaha batazi amateka y'ico kibuga c'indege ingene caje. Sinzi ko ari na benshi bazi ko kije kibuga cyitwa Aéroport Michel Micombero. Sinzi ko ari benshi babizi. Ico kibuga c'indege cabayeho gute? Mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1967 Bukavu yarigeze gutegwa, ifatwa n'umuroberi w'umubirigi yitwa Jean Schramm. Amaze gufata Bukavu, abategetsi b'Kinshasa yari Mobutu, General Mobutu ico gihe, yiyumvira ingene atera Bukavu iyo aza guca kugira ashobore kuyitera. Ico gihe nta kibuga c'indege bari bafise hafi ya Bukavu cyo muri Zaire. Ababirigi ntibari barubatse ikibuga c'indege muri Bukavu. Ikibuga c'indege cyari ahantu hitwa Kamembe mu Rwanda. Niho abavuye Kinshasa bateza guca kugira binjire muri Bukavu. Mobutu abisavye President Gregoire Kayibanda w'u Rwanda ico gihe. Kayibanda aramurahira ko atamwemerera ko aca ku butaka bw'u Rwanda mu gutera Bukavu. Mobutu ati ibintu biranyangaranye none nza kubikora gute? Niko kurondera President Micombero w'u Burundi ico gihe. Micombero amubwira ati nta kibazo, inguce kuri aeroport y'Ibujumbura utere Bukavu. Barabikora, baratera Bukavu barayibohora. Jean Schramm arahunga aciye mu Rwanda. Niho inyuma y'intambara President Mobutu yacavuga ati ntibishoboka ko Bukavu tuzokwama tuyijamwo duciye mu kindi gihugu, birakenewe ko tugira ikibuga c'indege ciwacu. Niho yubaka kijya kibuga c'indege c'Ikavumu. Umunsi acugurura atuma ko President Michel Micombero anamushimira ko byari yamufashije, ikibuga c'indege cyita Aéroport Michel Micombero. Ubu rero ibishobora kusubira kuba nibiki bijanye niyo ntambara, nuko mu gihe M23 vyoshika igasubira gufata ikibuga c'indege ca Kavumu, President Tshisekedi azoba atagira isaganirizo ry'ingene asubira gutera Bukavu, ngo yake canke utwo turere twose twegereye aho hantu ngo atwake M23. Ntazoba asubira guca muri ku kibuga c'indege c'Ikamembe n'ubu ifiswe nabo yita abansibiwe mu Rwanda. Azoba asigaranye ikibuga c'indege c'Ibujumbura. Ni ukuvuga ko hamwe bishitse ivyo bintu, ikibuga c'indege c'Ibujumbura nico kizokoreshwa mu gutera M23 muri ico gihe yoba ifise Bukavu cyangwa utundi turere tuhegereye. Ivyo bintu bishitse, nta kindi M23 nayo izoba isigaranye kiretse kuja kuzimya iyo umucanwa uri kurazanana. Ingene ico gihe yobikora ntavyo nzi, kuko ntaho M23 ntavyo nzi ingene yitunganya, ingene ibintu bikora ntavyo nzi, ntaho duhuriye. Mugabo kimwe mu bishoboka nico cyuko igira iti ntitwemera ko tuguma dutegwa biva hariya ngo tubere kuko natwe turabihora, canke
canke nuko hashobora kwaduka n'umuhari w'abarundi kuko abarundi bashavuye bariho b'impunzi bagowe bavuga bati natwebwe kirya n'igihugu cacu bagira bati sinzi ko muramwumva mu biganiro bitari bike bariko baradutuka twebwe muri societe civile batubwira bati mwebwe mwishinga kuvuga amajambo ariko iyo ntwaro nta uzoyihindura adafashe umuheto hariho abagira bati natwe turakeneye kubohora igihugu cacu abo barundi nabo barashobora kuvuga ati uyu ni wo mwanya wo gutera ubwo butegetsi mugabo sindiko ndabona M23 yo nyene ihaguruka ivuga ngo igiye guhindura ubutegetsi mu Burundi mu gihugu ataco bapfana ataco bahuriyeko rero iyo ariko aravuga bijya bintu ndayishimiye bwa mbere yibuka amajambo yavugiye Kinshasa ko we nyene yiyemeje gusenyura ubutegetsi mu Rwanda none vyamusenyukanye bazabona ivyo bibaza ngo ni nguvu byose igoma birabasenyukanye barumigwa bya bigwanisha bavuga ngo bazotera muri Kongo bahagaze muri bazotera mu Rwanda bahagaze muri Kongo barabikoze barabitera byose bakabona bisamburirwa mu kirere baravuga bati bwa bundi bya bintu byose twubaka kwari ukwihenda nabo bifatiye ntacyo dushoboye bati none ko bijya binaniwe aba bantu bakaza batugira gute ndayishimiye ati jewe karabaye reka ntabaza amakuru abantu bagira abantere bagira abankure bagira abansubirize mu ndumane ivyo jewe nari nabateguriye mugabo vy'ukuri ku bwanje nta hantu na hamwe mbona bundi M23 yotegura gutembagaza ubutegetsi mu Burundi ntavyo mbona mugabo ko abarundi bo nyene bo bishobora kubikora ivyo ni ikintu gishoboka rwose mu gihe abarundi bafashwe uko bafashwe mu mvugo rero yandayishimiye aho mugiye mvuga hateye ubwoba hashobora kuca hatujana kuri genocide umuntu amaze kuvuga ngo nzoca ngira ingwano generalize ivuga iki nukuvuga ko azoca atera ibihugu byose byo mu karere nukuvuga ko avuga ati je nzoca ntera u Rwanda nanje ndagwereke naye M23 yamunaniyeho bagwaniye igoma ahica wose wasodo Burundi basigaye bahunga none iyo bariko tubwira ngo ingwano yanje generalize niyo gutera u Rwanda nkarushobora kandi n'umuhari wonyene wamunaniye nibyo byo gutera u Rwanda yarabigerageje mu gutera bijya bisasu bateye be na Tshisekedi ariko avuga generalize ya gute generalize no kuvuga ingwano y'urudavage y'ukwica abantu bose ni banda azoca yica uko twayibonye mu Rwanda byagenze muri 1994 nuko baterwa bakacavuga bati mwebwe muteye muzosanga namwe abanyu twarabamaze ntabo musangaho bose turabafuta ntimubasangaho abantu baribuka amajambo y'uwitwa zina hishotse riza bagosora avuga ati nanje ndagiye gutegura apocalypse tingiye gutegura ihera ry'abantu uwundi nawe ati jewe nanje mukabona ntewe nca nkora inigeri generalize ayo majambo aregeranye hanyuma bashobora gukora ivyo bintu bariho nkuko n'ahandi bari bahari hanyuma urwanko rwakoreshejwe uyu munsi ruriho hariho umugwi wigwisha ubwo rwanko imvugo yo kuvuga ngo dutewe n'abanaka iriho imwe iriko iravuga ngo rebantu ngo erenirotique cyangwa ahandi bakabita abahima hari ibimenyetso byinshi vyerekana ko ubwo butegetsi bw'i Burundi buramutse bwumva ko busagirijwe bushobora kumera nk'ubwari mu Rwanda mu 1994 bugakora ibara uko niko numva abarundi uyu munsi batariko barabibona amakunga atariko arabibona ariko amajambo yandayishimiye ashobora kutujana kugukwega ibara mu gihugu cy'u Burundi. Urakoze Bob Rugurika, la guerre sera généralisée, ingwano izocikwira hose izokwira hose mu bihugu bitandukanye vy'akarere hose mu Burundi. Wumvise mwiki muri iri jambo riheruka gushikirizwa na President Ndayishimiye? Bon, urakoze Ines kuko ukunyene Pacifique ya Makenga ahereje ko nayo nyene ofete ajanye n'imvuga Ndayishimiye yarivugiye ati twebwe bigenze uku urumva no kuvuga ko hari ibintu biteguwe yavuze ati epui wumvirize yavuze ati abanyagihugu ntibazovyemera uno munsi rero urashaka kwiyumvira none abo banyagihugu mbega nibo bafashe ingendo n'ingingo y'ukuja kugwanira muri Kongo parce que nahanye je mvuga je nguma ngaruka he kandi ibi rero nkabivuga ndabitumbereza cyane cyane kubafasha ba president Ndayishimiye eka n'abandi bose kumbure bo mu karere bashobora kuvyumva no kuvuga iki d'abord iyi ntambara iri kiraba ego hariho umugwi w'abanyagihugu bariko baravuga ko bagwanira uburenganzira bwabo ivyo nta muntu numwe kwisi atavyumva nta muntu numwe adashobora kumva yuko impunzi adakwiye kuguma yitwa impunzi imyaka n'imyaka bakwiye gutaha iwabo iyo rero bakwangiye gutaha iwanyu utaha mu nzira zose uhisemwo zo gushikana iwabo je niko n'interpreta bijya biriko biraba bon
nizere ko ejo hirya ejo tuzobona leta ya Kongo yemera ibiganiro na M23 kugira bijya bibazo bariko baravuga bicarane ku meza babivugane nuko tumaze imyaka tubwira bandayishimiye ibi bibaza yuko tuzoguma mu buhungiro ofete nubujuju ni kwa kutimenya ni kwa kudatahura nta buntu burimo wowe ushobora kwibaza ko abarundi ibihumbi 800 abarundi miliyoni bazohera mu buhungiro kubera n'abakongomani n'abanyarwanda n'abasenegale n'abarundi barakumbuye iwabo barakeneye gutaha donc ivyo rero iyo batavyumva ntibaba bafite ubwenge bukwiye alors je nibireo mbona biko birabira muri Kongo alors mugabo rero ngaruke ku mvugo ndayishimiye ijya mvugo nta ABCD ijya mvugo ni imvugo y'iterabwoba kandi n'abazungu yabibwiye baravyumvise bajya abantu baserukira ibihugu byabo bajya ambasaderi ari abazungu abanyafrika baratahuye ushima igituma je nguma mvuga nti ndatera kama abarundi ndatera kamo abasirikare b'igihugu ndatera kamo abapolisi b'igihugu ndatera kamo izo mbonera kuri ndayishimiye yifatiye yagize nk'inkinzo donc ari bakoresha amabwa yose aribo arungika gupfira muri Kongo akinjiza amadolari abo bantu bose batera kamo bikubita gashi bikebuke mu bwenge bwabo bumve ko bashizwe mu buja n'umuntu atarukunda bafitiye atarukundo rw'igihugu bafite kubera uno munsi avuze ngo abanyagihugu ntibazovyemera bebe bibaza ko avuga iki erega nibi Pacifique ariko aravuga nabo bamaze iminsi bariko barigisha kuko ngenda bigaruke ko rero bebe urazi ko bari bamaze imyaka bigisha by'amacakubiri ivyo nibisanzwe barigishije yuko n'abahunze igihugu mu gihe abantu twahunze igihugu huzuyemwe abahutu n'abatutsi injojo n'injojo bo bavuga ko uwahunze igihugu wese ari mujeri urumva batwitiranya n'imbwa bakavuga ko ari za mujeri donc bo kuri bo umututsi bamwise mujeri bimwe vya déshumanisation izo ni procedure ni processus za précède génocide iyo ushaka kumvisha abantu ushaka kumvisha nk'imbonera kure yuko bari abantu sabantu nkawe bari ni za mujeri no naco bamaze n'imbwa zisara donc bajya ubishe no mwijuru urandikirwa amanota nivyo bigisha alors ivyo rero barazi ko bavyigishije uno munsi ngenda guhakarorero ejo bundi naronse amakuru y'umuntu akora mu bushikiranganje mu bushikiranganje bw'umutekano ambwira ati mubikurikirane donc sinzi ko mwibuka umuntu yigeze kuba twara imbonera kure yitwa Ezekiel Nibigira yarabaye na ministre wa jeunesse sport na intégration régionale ejo bundi atari kera mwara namubonye yari mu bantu bamaze imisi baza baraja mu Rwanda byitwa ngo batwaye ubutumwa bwa president Ndayishimiye Ezekiel Nibigira nta muntu numwe atatibuka amajambo yamakoresha ujya mu mugabo mu Burundi agomba kumera nk'abagosora cyo kimwe n'ujya Reveriano atwara umugambo CNDD baheruka guhisuma urumva alors uno munsi ujya mugabo ejo bundi nyene yari aragenzura ziriya ntara zabo muri Bujumbura rirare muri Mubimbi hariya mwisare wibaze ko yasubiye kuja gutanga ibigwanisho bariko baraha imbonera kure ibigwanisho bariko babaha ibintu vy'amadokima ibintu vy'amatract babashira bagasirikirisha no mu magroupe WhatsApp yabo vyerekana ngo ku ntwaro za kera donc kuri bagaza ba Micombero babuyoya berekanwe ingene ngo igihugu cari gitwawe aho babereka amaliste ngo y'abakoronere ngo banganuku abaministre abaguverneur berekana ngo ingene ngo ataburinganire by'amoko bari bihari donc uno munsi rero inyigisho z'amacakubiri zafasha umurindi uteye ubwoba amakuru dufise bijanye na rijya jambo Ndayishimiye yavuze mugabo aha rero niho ngomba kuvuga abarundi abo basirikare twavuze n'ivyo mbonera kure kuko twama tubivuga imbonera kure n'abarundi bene wacu n'ugwaruka au départ n'ugwaruka rwari rukwiye kazoza rwari rukwiye guhabwa ubuzi rwari rukwiye kwigishwa ibijanye n'ingene bazitunga mugabo urabona ko ba Evariste Ndayishimiye na CNDD-FDD yabo bafashe ugwaruka barushira muri ivyo vy'imbonera kure barugira de machine atiwe uno munsi rero bobo bazi ko bateguye
arico kigwanisho kizokora donc arico kigwanisho ruhonyanganda ngo kizokora igihonya bwoko by'abatutsi mugabo ndababwije ukuri ba Evariste bavyumve ivyo bintu vy'amahonya bwoko bashaka gusubira kugarukana ntavyo bazoshika ntavyo bazokora alors na rero mvuga nti ijambo yararivuze genda kubwije ukuri naravuganye na bamwe mu bantu baserukira ibihugu byabo bacumva bijya bintu baraturondeye ubona ko bakeneye kumenya bati mwe muzi aba bagabo iri jambo risigura iki jewe iyo umudiplomate akubajije ikintu hakijya uratahura icyo ashatse kuvuga wewe abafise icyo yatahuye ariko habasigaye ko yumviriza abandi bose icyo bavyumvirako mugabo rero nshaka kubabwira iki kintu wacu buriya ibi bintu biriko biraba nabivuze kuva kera birafitanye isano n'ibintu byabaye mu myaka yahera je nagumye ndabivuga abantu nibarabe ibi bintu biriko biraba barabe ingene Uburundi bwagiye gutangura kurungika imborera kure muri Kongo kwiga ivya gisirikare bakabikorana na FDLR barabe ingene mu nyuma barungitse igisirikare bavuga ngo kigiye guhiga ngo imigigwanya leta ngo za leta barango za FNL zanza bampema ariko bakaja gutangura kurasa no kwica abanyamurenge bagasubira kuza tubumvira bari muri Nord Kivu iyo bari kubagwana na M23 no kuvuga yuko hagarutse politike ishingiye ku vyiyumviro vy'ihonyabwoko naha rero mvuga nti aha rero twese twugaba cyane cyane abarundi je nibo nguma mvuga aho rero iyo mvuze abarundi bumve CNDD FDD je mvuga CNDD FDD yitwa ko ariyo iteguwe kuzokora ihonyabwoko ntavyo bazokora nivyo tubasaba kandi tubasaba buhoro buhoro kwidesolidariza na Ndayishimiye bamaze iminsi babona Ndayishimiye n'umugore wiwe baza bamaze no kuronka ubwene bw'igihugu cya Guinea Equatoriale donc abo bantu nabahemu donc urazi imigenderanire bagiranye na kijya gihugu niyo baja kubika amatungo yabo yose biba amafaranga yose baja gusahura niyo bayabika amakuru dufise gusa tutaronkera ivyemezo byuko nk'ukubona ayo passport nuko bajya abantu bashobora kuba bamaze gusaba ubwene gihugu none basaba ubwene gihugu bw'ikindi gihugu kubera iki bari mwumva ko hari ikintu kinyegeje inyuma nyumva ko bari muri ya teori dikaho bagira bati twebwe ejo d'abord nk'ubu hari ikintu yanda babwire kumbure ntaza kudetaya ngaha twe turazi ko bariko barategura bamaze igihe barafise abasirikare bugaraniye ahantu barafise inyigisho abantu baba instructeur bavuye mu bihugu byo hanze bariko barigisha abo bantu ingene bazotera u Rwanda uno munsi rero sigaje niyumvira none babonye ibiriko birabera à l'est ya Congo none vy'ukuri ubu unyi naho botera u Rwanda je niho nca niyumvira ngo reka turindire turabe mugabo hagaca haziki mbega hamwe botera u Rwanda nkuko babivuga bariko barabitegura mbega u Rwanda ngo vyifatamwo gute nkuko Pacifique avuze mbega u Rwanda rugize reaction rugasanga umuriro iyo uri kurava kugira ruwuzime bagaca bavuza ya firimbi arabicwa bakicwa ivyo bintu ubwo ako kajagari mwumva arinde azokabaza aha rero niho mvuga ni abarundi na cyane cyane abantu bo muri CNDD-FDD bavyumve yuko ntibashobora kuguma mu buja bw'umuntu babashiramo ivyo vyiyumviro ngo vy'amampire y'impango vy'abanirotike n'ibiki vyandagutakiye ibintu bavuga bitagira umutwe n'amaguru ampire y'impa niyo yazanye izingorane zose ziri mu Burundi bon kumure ntawe mfise ndiko ndabibaza mugabo nukugira tubone yuko uno munsi yaba abanyarwanda yaba abarundi yaba abakongomani mu bisanzwe iyi ntambara iri kiraba n'iyizuba nta muntu numwe intambara yigeze igirira amahirwe intambara n'iruhonyangandi intambara yica bose igikenewe nuko abantu twumvikana ingene twobana mu mahoro abanyagihugu bo muri kajya karere kacu bakabaho ata muntu asubira kwikeka ati jewe jo ndicwa jewe ndagowe kubera nsa gutya jewe ndagowe kubera ko ndi umuhutu jewe ndagowe kubera ko ndi umunyarwanda avuga iki ndi umukongomani avuga ikinyarwanda muri Kongo donc naha mvuga yuko twari dukwiye kubana mu mahoro alors ivya mbere rero je ntaca mvuga ni abambere mpamagara gufata ya mbere muri iyo nzira ni abagendana na Ndayishimiye nabo bari muri uwo mugambwe wabo nabo bari muri izo nzego zacu no munsi ziriko zijya kugwana ibintu mu bisanzwe bitaturaba hari ibintu babesha ngo bariko baja kugwana ngo hariya ngo bafashe FRDC
ngo kugira ngo bakinge ngo umwansi ngo ntiyegere ngo Sud Kivu ngo kuko ngo niyaja Sud Kivu ngo bazobafashe n'Uburundi ni ibi Pacifique avuze M23 ko n'abakongomani ko bashaka kubaho mu gateka kabo ko bashaka kubaho bakava mu buhungiro bamaze mu myaka 70 Uburundi bazoza kuburondera mwiki erega hanye ni abantu bakwiye kumenya twebwe nk'akarorero naho twahunze turabarundi nta muntu n'umwe ashobora gushigikira yuko hari umunyamahanga aza gutera igihugu cyacu ivyo baba bakwiye kuvyumva mugabo uwo murundi wacu igihugu cyacu kikazoja gutera ikindi gihugu no kurindira bakabona ingaruka